Mwaramutse namwiriwe kandi kuri bakunzi bacu b'ibiganiro vyacu na cyane ku bakunzi b'ikiganiro cya Story of Life. Nkuko mubibona rero uno munsi twamaze gushika kuri wa mugwayi wacu, ni mushiki wacu, murabona ko agwaye igihe kirekire. Reka nongere kandi ndabibutse ko iyi ni Buriho TV kuri mikoro kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Reka mbashikirize rero bimwe mu byo nagiye ndavugana n'umuvyeyi w'uyu mugwayi wacu. Nitwa Minani Adrienne. Minani Adrienne, ni wowe mama w'uyu mushiki wacu. Reka nawe sabe uvuga amazina yo ko baradukurikirana kugira ngo bamenye. Nitwa Iratubona Kevine. Iratubona Kevine. Mama rero wewe niwe wavyaye uyu mwana, reka muri make utubwire ubuzima bwiwe, yavuse ryari, afise imyaka ingahe, yatanguye kugwara gute? Yavutse mu 2005. Afise imyaka 10. Yatanguye kugwara gute kugira ngo arinda sinzikara kukose? Agwara amaso, aravyimba. Hama amaze kuvyimba tumujana kumupimisha amaso, baramutora yoyo. Hama bamutoye turamugurira amarori. Ashabana nyene aremba tumujana mu bitaro bikuru bitonya. Nta kintu bamutoye, bamuvura infection nyene mu maraso. Ngiye turataha, bamutumujana mu bitaro. Tubijana mu bitaro bya pressure, bamutora nyene infection n'abindi bamutora nyene. Baramuvura nk'ibisanzwe, yavuye ibisanzwe katumuga kamutana ngaha. Ico gihe atangura gufatwa hari ryari? Ugiye atakufatwa hari mu 2017. Ubu aragwaye nk'imyaka ishika kuri 5. Umwaka kugira 5. Nyuma yaho hose mumaze kumukura iyo ku bitaro, bamuvuye amaso bikanka, ni igiki mwaciye mukora? Mwagumirije ngaha cyangwa maragerageje kwibuka hariya no hino? Twamujanye aho hose mu bipimisha igituntu n'umugera bamupima barabibura. Baramupimisha amahaha barabura byose. Turamuga ngata tumubuza ngako muhira. Nta bundi butabazi bw'ibanze mwako? Oya. Kandi tumujana amashengesho nyene. Umugerageje nyene kubaza umwana. Yababwira ko yumva ameze gute? Ababara umubiri wose. Ingingo zose tumuba aho akora hose yarababaje gihe yarababara akumva amaze nabi. Ariko ubonye nuko ntabwo ababara. Ni bisanzwe. Ese gufungura bigenda gute? Arafungura neza. Nta indya zose arafungura? Nta kimwe atarya. Muri make mubaye ubuzima bumeze gute? Turakenya. Ufise umugabo canke? Ndamufise. Wavyaye abana bangahe mama? 6, hariho abana nifise 5. Ese mbere yuko atangura kugwara yari yaramaze gutangura ishuri? Yarageze mu 5. No, nk'abo nko mu muryango canke abatware bo ngaha hafi yanyu, nta kintu bagerageje kugufasha canke ngo uce mu mashirahamwe atandukanye kubw'ubugwayi bw'uyu mushiki wacu? Oya. Gusa umuryango niwo wamfashije kurondera amahera umuryango. Mugabo batwaye na kimwe. Kugira ngo urinde urekerana byo kwiruka kandi. Nuko wabonye ko bidashoboka ko akira, habuze iki? Habuze uburyo. Turagumiza ngaha ko uburyo bwose bwaheze, amahera ko dufise yose yaraheze. Kuko kwamanyuze ko atanye amajana 220. Bara kuri project atanga amajana 3. Ayose carahera cyava ati kamera heze katiguze muhira dusubize mashengesho turako mashengesho nk'Imana ico yokora. Ariko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka? Oya harahindu kwabuze uburyo nyene gusa byaciye bikora hinduka karige twabuje yo mu bitaro. Ntabwo yangano yari muto gose. Ambere musanzwe mubura akarongera ko nyene umubiri Imana kiramwongera kabiri kuko ntiyashira kuhaguruka ngo ngana wakura ngaho ujana ku toilette, wakura ngaho mwoza ukajana mu nzi, ariko ubu arisohoka nakagera naje kuyoraba kandi akivyura akicarika. Ako gahingwe kose kugira ngo akaronke ni imiti canke n'amasengesho? N'amasengesho, imiti yari yaheze. Wewe ubu ico usaba ubona ari giki aho ugeze aho bigereye? Nico sonsa kwakira neza kuko uburyo nyene ataburyo. Aho uravuga ati habonetse uburyo uwo muvuzi. Urizera neza ko
uravuga ati kumbure nohera ngaha habonetse nk'uburyo nohera ngaha abakafasha nyene habonetse uburyo we agwara wabona nyene agwara gute ku buryo uvuga ati jewe nabo muvura bo muvuza uku agwara korora akajugumira akagira umuriro mwinshi akumva nk'amerewe nabi mu mubiri akakubwira ati je mbabaraha ati bihagaze aha akakwereka ariho hose wenyene uko yavyumva nyene mu mubiri wiwe nyuma rero yako gahengwe ubu uza gukorora ntibirimo ubu urumva arabasha no guhaguruka hage mbwa biguruka akabara mwene nga mu maguru akamara iminsi ibiri adasohoka kubera cyagiye bikamufata amaguru bakadadaza mwene nga mu maguru ariko ubu ni bukebuke niki wosaba ku barundi n'abarundikazi n'abandi bose bariko baradukurikirana ico ubona wosaba ku mushiki wacu kugira ngo amfashe akire neza amere uko yari ameze ubuzima yarimwo muri make usaba ko umwana yovugwa mu buzima busanzwe weho naho ubuzima busanzwe akamfasha nyene abana mbayeho nabi nta bandi bana usanzwe ufise bari kwishuri ufise babiri bari kwishuri bigenda gute ho kwishuri kandi wavuze ko ubuzima bwawe ari mikoro make ntaco usukora uraho kwishuri biga ntago turi amahera baragenda nyene bakiga biboneje bakarya bitaboneje mba tutagumaho kumwe okay reka ngushimire cyane mama ngushimire cyane uravuze yuko muri make abo gufasha bohera ku mwana bakaraba uko bamucisha mu bitaro bigiye bitandukanye wavuze ati ahanini jewe nashiriwe n'uburyo nibwo bwamperanye narirutse uburyo buramperana ariko ndabona umenga ndarengewe mpitamo kugumiza ngaho ndindira icimana izokora ndagushimire nongere nshimire n'abariko baradukurikirana ariko ndabona uyu mushikanje ndabona umenga nawe arashoboye kwivugira reka cya nsaba mu kanya abari ku buhinga bw'ivyuma kugira ngo babashe kumpuza nawe mbashe kuyaga nawe umeze neza sheri wumva umeze gute rero numva meze neza ariko amaguru yaratanguye kuzaranya amaguru niyo arakujya ngaha no kuraba amaguru arakujya niyo ndumva uranashushe iyo utambutse wumva gute ngaha mu ngingo guhaguruka niho bingora gutambuka ndatambuka guhaguruka birakugora nabonye n'igihe nashika nakuvyuye biranga kuvyura izosi aha kuzosi cyo wumva umeze gute mbabara muri wowe wumva gute muri wowe ni gute wiyumva ubabara gute mbabara hano mu maguru honyine mu mubiri si cyane iyo uryamye wumva umeze gute ndyamye ndakorora manje ngakorora mu kugira ngo nditire ngakorora cyane nkasha nditire n'inkorora ufunguye naho mu nda ntanakimwe ufunguye nyene urumva ufise apeti nk'ubu wumva ufungura nk'ibiki wa nk'ibintu uhora wumva umenga wofungura ibyo mbonye byose ariko nibiba byabonetse ariko hari ikintu muri wowe wumva umenga ushaka nko gufungura ntumubwira mama ati numva nkeneye iki n'amahera bafise utinya kumubwira ko yatamahera bafise ariko muri wowe uba wumva ushaka nyene nk'ikintu nk'ubu nyene wumva ushaka iki bashaka uburaba n'inyama none rero uwo biguha wumva wabifungura nabifungura iyo uri kurajya urumva ufise akayabagu akayabagu ndakagira noneho niki wabwira ku bakuzi bako baradukurikirana uko amagara yawe ameze icyo bagufasha bafasha gukira bakafasha n'ubuzima ubuzima tubaye turakenya ntabwo twifise tubirose no munsi ejo ntitubironka ndashaka bafashe ko nkira bafashe n'umuryango wiyumva gute iyo urebye nk'abana mwahora mwigana mu gihe utari kuragenda ku ishuri wumva umerewe gute numva inone n'agahinda numva
ngo mubabara uba wumva nyene wogenda ku ishuri ariko nyene bikanga baravuga n'ubunye iyo batangomta ku ishuri nogenda. Ese muri iyo myaka yose ugwaye abigisha bahora bakwigisha ntago bigeze baza no kukuraba? Bapfuye kumva gusa ko ngwaye baciye bagufuta? Bumvise ko ugwaye bace baragufuta? Bumvise bavuga ati ngo baranjanye waya kwa muganga bavuga ati ngo reka tumufute ko ari yageze ibibazo babaye bakinkundikirana bace bagufuta. Mama ntiyagerageje gusubirayo ngo abaze impamvu? Yaragiye bamubwiye ko adashobora kuza ku ishuri niyakira ngo azogaruka tumwandike. Nyene nta n'ikindi kintu nyene bafashe bavuga ati reka tugende tumurabe? Nta n'umwe yaje kundaba. Igihe cyose umaze ugwaye nta bandi bantu babagira neza bigeze baza kukuraba? Agira neza bagira neza baje ndi muri preserete nibo banguye muri preserete banzanira imiti nyene bafashisha. Ku maboko ho nabwo babara? Amaboko woshobora kuyagira nko? Yaramugaye bivanye n'igihe kirekire ugwaye ahantu ushobora kugira uko. None se bwaburo buraza kuburya gute ko mbona amaboko urarishe kuriya kuboko? Arishe ko nyene ujya gute ndakeneye kuza kuraba ingene uza kurya dakata. Ese nk'ubu iyo wiravye amaboko yawe kungene yabaye na kare kungene amaboko yawe yarameze ucumva umeze gute mutima wawe? Babaranye ko ndoba ikimuga. Uvuga ati Imana ndamugaye ndabaye ikimuga sivyo? Ubushize igihe naza ngaha narabonye wicaye hariya kwibarabara. Ese iyo ugiye kwicara hariya kwibarabara uba ushaka ko igihe gihita canke kubona abandi bana bariko kubona abantu barengana cyangwa bambonye bakama n'amajana 5. Nta bantu bahora bakubangamira mu buzima busanzwe bagutwenga bavuga uku? Oya babwe bose bagira ikigongo bakababara ngo umwana yahora abyibushe none basiganga nuko nk'abandi bana. Nturugira akantu ko kwihebura mwe numva muri wewe? Ibyo narabihebye kare niho nacandira babara ariko ubu narabihebye. Ukababara nyine ukumva nyine kubabaye ugatuntura muri wewe. Okay. Noneho ubu rero umaze umwanya muremure wicaye wumva umeze gute? Nta na kimwe kwa nguma nicaye nabimenyereye. Na je nsanga uraryamye ndakuvyura mbona umenga biragoye kuvyuka nindahora kuvyutsa mawe yo byango yarambyuwa. Ubu noneho kuri toilette urashoboye kwitwara? Kuri toilette nditwara. None hageze ko woga nindakoza mama? Mawe ntago woronka inguvu zo kwiyoza? Oya ndagonda ngukona n'isuku yani manyo. Okay. Kuri toilette ari kurijana we? Ese ko kuri toilette ugiye nturuha ku maguru ko wavuze ngo ndatonekara ku maguru ndaruha? Iyo mbabara mu maguru niho bingora ariko nababara nabwo bingora. Uritwara nyene neza. Ndabona uramara nk'umwanya muremure ugoroye amaguru. Birashikaho ukazinga amaguru? Nkayafuna. Funyije rero mu kuganda agoro na mwe ndababara. Birasaba ko urinda kandi gutwara bukebuke. Reka ngusabe rero ukunje amaguru gato nyene ukuri ico gikwembe. Abarimo badukurikirana baraba ati mbega ukunjije amaguru biragenda bite? Kunje wowe nyene. Ni gukonje. Aho wahejeje gukunja. Ntago gukunje nka kuri. Aho wahejeje gukunja kwara mugabo. No umaze rero nk'iminota nk'itanu umeze uko uca wumva ukuhe kuguru gutangura kuru? Uku niko gutangura kuru? Uku ni kwigera kuru? Gorora rero yose turaba. Nuko aherera kwababaye gose. Uku niko kubabaye. Kuvuga uku kubera ko kutigeze kwikunja neza niko kuciye kubabaye. Uku ariko ntabwo kwababaye. Noneho kuryama uryama gute? Uryama? Uryama uko? Uryamira urubavu? Cyangwa ukagarama. Nizo position zibiri gusa uryamira ruriya rubavu urushe n'ururaryamira. Uvyuse mu gatondo uca wumva umeze gute?
Mbyutse nta kimwe no ntago wumva urushe gose gusa iyo imvuye muri urubavu nkajya mu ndashamanza nkakorora ugakorora ubushize igihe nari ngaha narabonye ubw'umukorora cyane ariko no munsi nturakorora byagenze gute kugira ngo ukorore sinzi mwaramworora ngira njyame cyangwa yo haje nk'akayaga nkakorora uranyibukije ikintu imvura iguye rero bigenda gute akaza kabera imvura ndakorora ko umuyaga unyinjiramo sinkorora cyane nkacamema cyane urafise umupira w'imbeho urawufise nyene neza nta kibazo nta kimwe ufise umwe ariko urasaba ko bagira neza baguha n'iyindi ukambara n'ibintu biza birafuka ku maguru kubera imbeho aha mahoro ugenda udukanda mbiri urabasha kutwambara kanda mbiri fise akamwambaro kamwe na nyene kaheze akamwambaro kamwe nako ni kaheze pole sana reka nongere ngusabe wibutse izina ryawe bakunzi bako baradukurikirana nitwa Iratubona Kevine nizere ko nawe kubona kandi zogukiza uzuragira icizere wiremamwo inkomezi sivyo reka rero ubwira akajambo ka nyuma abariko baradukurikirana ku buzima bwawe icyo usaba wewe kibuse saba bamfashe bamfashe mu buzima bwanjye mbayemo bafashe no gukira amvutse mani nzobahezaga kandi nzobahemba ese iyo bishise ukabura ibyo ufungura muri wowe wumva gute uwo munsi mama akubwiye ati uno munsi vyanse ntibikunda ko dufungura uca wumva gute muri wowe ndumva mu nda imenga yestomira iraduze ku mutima kamenga irikirankorogoshera kamenga ngomba kurya kwa maraso kagese ndabenda indya zose urazifungura nta kintu na kimwe udafungura utwamwa na tono turonse uradufungura nibihe vyamukunze gufungura wumva umutima wawe ukunze cyane gusumba ibindi murafungura imicungwe mandarena n'imyuka Kena wala ndonga n'amatunda amatunda ni uhorubura none aha ibi byagiye bishishuka byaje gute byovyo waje ubona byizana nyine ntago bikubabaza ndababara ibi byo mu mutwe byovyo birashikanye nukavyiyagaza biriko birakujya ngasi niyagace mbabara umutwe wose pole sana na nsanga nyene uraryamye wari warushe cyangwa wari uteranye nyene narenja wari uryamye ariko uyu uryamye ntago uteba kuronka agatiro ndateba kuramba niko ndakorora cyane bikunze kugufata gukorora cyane ku mugoroba njyanye nko mu masaha moya ndonka itiro saa 3 uryamye saa moya uronka itiro saa 3 abandi bose baryamye aho hose uri kurakoro kagapira rero uba wakambara banambaye urafise ivyo wifukaho oya bisaka kwembe niko ndi gakwembe kamwe nta udushuka uburengeti navyo ufise ibintu nyene vyo kumara imbeho kubera ko utabivuze igihe nakubwira ati ivyo ushaka ubwiye ati ndakeneye mu kuryama bimeze uko uryama neza ariko nahantu uryama hameze neza kubera ko utinya kubibwira itangazamakuru urababwira ati jewe ahantu ndyama ntabwo ari heza sivyo gusa ndyama ku kamatera kaheze usaba ko nawe boguha n'akamatera kameze neza kugira imbavu ntizibabara niho nikingi n'udushuka n'ibintu vyo kumara imbeho reka nizere ko bariko baradukurikirana bariko barumva ikintu nyamukuru wifuza uravuga ati nkeneye ubutabazi bw'ibanze ndakeneye kuvugwa nkeneye gufungura neza sivyo hama nyuma y'ivyo imbeho irankubita mfise agapira kamwe mfise agakanda mbiri n'umwambaro umwe n'uduhuzu ntatwo mama arikeneye papa arikeneye suko bimeze noneho ndasaba n'ibindi byose nko kuryama neza no kwifuka neza reka nizere ko abakunzi bacu bariko baradukurikirana babonye bamaze kukubona kandi bumvise n'ikintu wifuza nyamukuru
reka ndangize mbashimira mwese mwariko muradukurikirana cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu cya Story of Life. Bene data murabona yuko ibintu bitoroshe. Kuri isi hari ingwara zigiye zitandukanye mwana wa mama. Kuri isi hari ingwara zigiye zitandukanye nshuti yanje uriko uradukurikirana. Ndazi yuko iyi nkuru utazoyiraba gusa hama uhita ugenda atacu uvuze. Ndagushimiye cyane wowe wamudukurikirana, nawe wamugize icyo ukoze kugira ngo dushishikare dufasha ubuzima bw'abarundi bene wacu n'abandi bagiye batandukanye bafise ingwara zigiye zitandukanye n'ubumuga bugiye butandukanye. Reka nongere kandi ndakwibutsa uriko uradukurikirana kuri wowe wese ufise agatima ko gufasha ko ubicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Iyi yari Bollywood TV, kuri mikro mari kumwe na Felix Abonimana, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha. Bye bye.